ndatakambiye umurundi wese ashobora kuba afise icyo ashoboye kumfasha amfashe, yaba umukuru w'igihugu uhereye kuri nyene icyubahiro umukuru w'igihugu, gushika ku muntu uwo ari we wese afise icyo yokora antabare. Ku munsi w'ejo itarike 22 uku kwezi kw'icenda niho haza umunyacubahiro avuga ati dukeneye gushira habona ibintu vyayononekaye ko binenya biraba, baca barandondera ndabishira habona ndavyerekana. Guhera iyo saha musitanteri yaciye atangura kuntoteza, arungika kakagwi muri iri joro nyene kuri rino gerekenezo rya 23. Abo bantu baraza gukizura mw'ijoro saa 5 saa 4, basanga umupolisi yaracunze amafaranga amubwiye ndi mu nzu nanyegeye, ngo uyu muntu ngo yayongeye kutwirukako, ngo nukumuca umutwe, ngo nukumwica, ngo yagiye kwerekana ngo ibintu ngo vyabaye muri komine ya Nyabiraba. Nanje nabisabwe n'abategetsi bo hejuru ngo ninerekane umuco, nabisabwe na nyakubahwa burumatari n'abakonseye biwe. Banyakubahwa ndatakamvye mumfashe, umuntu wese afise ico ashoboye amfashe angwanire, azoba akoze Imana izobimuhembera. Jewe nyakubahwa musitanteri wa Nyabiraba Simeraniye Fredina n'akavuga abo bantu barangeramiye ubuzima bwanje bagira babutware ngapfa. Nabo bantu umuntu yitwa Simeraniye Fredina musitanteri wa komine Nyabiraba, n'umuntu yitwa Maniratanga Benjamin, n'uwitwa Merasi, n'uwitwa Ndahabonimana Didier, n'uwitwa Ndoricimpa Fabien, hamwe n'abantu babiri bavyiyongeyemwo bari muri ivyo bintu aribo babatuma, uwitwa Havyarimana Desire n'uwitwa Sylvestre Batazirashirira. Ndasavye abantu b'abanyacubahiro bose ufise ico yobafasha antabare muzaba mukoze kuri ubwo, kuko kuntu mpaye ndazira ivyumviro vyanje nashikirije kandi nkabishikiriza ku muco igihugu gikoranye, nkaba ndiko ndabizira kandi vyari ibiganiro vyatunganijwe na nyakubahwa umukuru w'igihugu. Jewe nitwa Nzambimana Donatien, bakaba bantazira Mamesa, mvuka mu komine ya Nyabiraba mu ntara ya Bujumbura ku mutumba wa Musenyi Agatsimbiri Munyinya. Jewe nashikirije ivyiyumviro imbere ya nyakubahwa burumatari n'imbere y'abanyacubahiro batandukanye bagize intara nziza yacu ya Bujumbura, bagize n'ibitandukanye mu gihugu, bajejwe n'ibitandukanye mu gihugu cacu. Nshikiriza ku vyiyumviro by'ibitagenda neza muri komine ya Nyabiraba kubijanye n'ubunyonyezi bwigaragaje kuri nyakubahwa musitanteri wa komine Nyabiraba Simeraniye Fredina, aho nashikirije ivyiyumviro bijanye n'inyonyezwa ry'ibitungwa vyatanzwe na nyakubahwa umukuru w'igihugu mu mugambi wa solidarite mu bene gihugu. Nongera nashikiriza iciyumviro kijanye n'isesagurwa ry'ubutunzi mu bijanye no kuburizamwo isoko yari yarateguwe kubakwa, musitanteri akayiburizamwo. Nongera nshikiriza ivyiyumviro ku bijanye n'iyetaje twayemerewe n'umukuru w'igihugu, iyo etaje igatangura ariko musitanteri akagenda gufata abene gihugu buri kumuhana kurako 2,000 yongera ivyuma n'amasima n'ibindi bitandukanye. Ayo muhera yose akaburizwamwo, ikintu na kimwe yakozwe hakabura na kimwe cyo kwerekana. Nongera nshira habona ivy'amatongo menshi cyane mu komine yacu ya Nyabiraba yariye, aho yayigaruriye akayarya. Nongera ndavyerekana ukuntu amatongo yariye nawe yagurishije ko n'amamiliyoni arenga ukutovugwa yagurishije ku giciro kimwe kimwe, nabo yahaye amaparasera bafitananiye amadeni n'ibindi bitandukanye n'ibindi byinshi vyononka. Ariko inyuma yo gushikiriza ivyiyumviro vyanje muri uwo mwanya nyene buruhamatari kuva havuye cyo ntangura gutotezwa, ndarondegwa, ndaza gutegwa homba. Umupolisi yitwa Felix arampunyanga aranyica urupfu, uwitwa Didier Ndahabonimana, uwitwa Merasi, uwitwa Ndoricimpa Fabien, n'uwitwa Shirira na Desire, abo bose baja muri iyo dossier hamwe n'uwitwa Maniratanga Benjamin. Abo bantu bose bankoranirako bangirira nabi ubuzima bwanje, kandi bari mu bantu bavugwa mwinyonyezwa ry'ubutunzi bwa komine Nyabiraba kubera bafatikanije na musitanteri wa komine Nyabiraba.
aho hose nta muntu n'umwe yigeze agira icyo amfashije, aho n'uwogize icyo amfashije nk'umushinga amateka muri komine nta kintu na kimwe yigeze abivuga ko wewe yayirorereye ku kubera ari mu ruhande rwa musitanteri atana kimwe yabivuze ko. Banyakubahwa, ndatakambiye umurundi wese ashobora kuba afise icyo ashoboye kumfasha amfashe, yaba umukuru w'igihugu uhereye kuri nyene icyubahiro umukuru w'igihugu gushika ku muntu uwo ari we wese afise icyo yokora antabare. Ku munsi w'ejo itarike 22 uku kwezi kw'icenda niho haza umunyacubahiro avuga ati dukeneye gushira habona ibintu vyayononekaye ko Nyabiraba, baca barandondera ndabishira habona ndavyerekana. Guhera iyo saha musitanteri yaciye atangura kuntoteza arungika kakagwi muri iri joro nyene kuri rino gerekenezo rya 23 abo bantu baraza gukizura mw'ijoro saa 5 saa 4 basanga umupolisi yaracunze amafaranga mu bwindi mu nzu nanyegeye, ngo uyu muntu ngo yayongeye kutwirukako ngo nukumuca umutwe ngo nukumwica, ngo yagiye kwerekana ngo ibintu ngo byabaye muri komine ya Nyabiraba. Nanje nabisabwe n'abategetsi bo hejuru ngo ninerekane umuco, nabisabwe na nyakubahwa burumatari n'abakonseye biwe. Banyakubahwa, ndatakambye mumfashe, umuntu wese afite icyo ashoboye amfashe angwanire, azoba akoze Imana izobimuhembera. Jewe nyakubahwa musitanteri wa Nyabiraba Simeraniye Fredera n'akavuka abo bantu barangeramiye ubuzima bwanje bagira babutware ngapfa. Nabo bantu umuntu yitwa Simeraniye Fredera musitanteri wa komine Nyabiraba n'umuntu yitwa Maniratanga Benjamin n'uwitwa Merasi n'uwitwa Ndahabonimana Didier n'uwitwa Ndoricimpa Fabien hamwe n'abantu babiri bavyiyongeyemwo bari muri ivyo bintu aribo babatuma, uwitwa Habyarimana Desire n'uwitwa Sylvestre Batazirashirira. Ndasavye abantu b'abanyacubahiro bose ufise ico yomfasha antabare muzima mukoze kuri ubwo kuko kuntu mpaye ndazira ivyumviro vyanje nashikirije kandi nkabishikiriza ku muco igihugu gikoranye nkaba ndiko ndabizira, kandi vyari ibiganiro vyatunganijwe na nyakubahwa umukuru w'igihugu. Nyene c'intwaro abadandaza bo mu masoko amwamwe yo muri komine Mabanda iri mu ntara ya Makamba baragiriza musitanteri w'iyo komine kurondera gutunga afatiye mu kunyonora amatungo agenewe komine. Uwo mutware aregwa kubatanga ibibanza vyo mu masoko amafaranga hawe agashira ku mufuko wiwe bwite. Abo badandaza basaba abamukurira gufata ingingo zohagarika iyo ngendo, hagatangwa ibitansi vy'ukuri ku mahera baba batanze. Idonido na Dani Claire Iratwumva. Abo badandaza bo muri komine Mabanda bamenyesha ko musitanteri w'iyo komine adashikana mu kigega ca komine amahera yose atoza ku makioske yo kw'isoko nkuru iri ku mugwa mukuru wa komine. Isoko ryacu ryemeza ko iyo bamuhaye miliyoni 2 kuri kioske atanga kitansi y'ibihumbi 200. Amakioske yo kw'isoko ya Mabanda atoza miliyoni 2, abati miliyoni 2 n'izo miliyoni 2 harabaho hariho abo aha ibitasi nabo adaha ibitasi, nabo yitwa ko haye ibitasi acaba ibitasi 200,000 kuri kioske, umuriyoni n'800 akayishira ku mufuko. Ikindi kivugwa n'abo badandaza nuko ikibanza kimwe bishika akagiha abantu barenga 4. Akenshi uwanyuma mu bamuhaye amahera akaba ari watahira ikibanza na kitansi. Gikurikira mu isoko nyene indani ahantu ushira kameza yaka ibihumbi 200 emetri siri emetri ibihumbi 200, naho nyene yakuwambe uwa kabiri uwa gatatu uwa kane uwa gatanu usanga ikibanza kimwe kiriko kigura abantu 5, uwa gatanu rero acagiye amahirwe agashira iyo meza. Uretse aho mu isoko ya Mabanda abo badandaza bemeza ko n'abakorera mu isoko iri ku mutumba wa Gikurazi atanumwe yahawe kitansi, mu gihe abenshi barishe amafaranga ashika ibihumbi 200 kugira bahabwe ikibanza nk'uko vyemezwa n'isoko ryacu. Ikindi ni isoko y'umutumba wa Gikurazi muri komine Mabanda nyene muri hangare abantu baho bahawe ibibanza imetero 2 kuri 2 abaka ibihumbi 200. Abo bombere nta n'ibitasi arahita igihe bararindiye ko bahabwa ibitasi barahibuye
abo badandaza basaba abakurira uyu musitanteri wa komine Mabanda kumutesha kunyonyora amatungo ya komine. Uruganda rwa RPA rwarondeye Jean Berry Hatungimana musitanteri wa komine Mabanda kugira agire ico ashikirije, ariko akaba yaduciriye ko umurongo wa telefone tumaze kumwidondora.